ca mbere ca Samweli igice c'10 turasoma umurongo wa 6 haravuga ngo dusome mu izina rya Yesu. Maze mwemu w'Uhoraho aca kuza ko nk'agashururu nawe akuvugishe hamwe nabo uca uhinduka ukundi uba umuntu mushasha. Umurongo w'9 uravuga ngo akirora irya avuye aho Samweli ari, Imana imuha umutima mushasha. Maze kuri uwo munsi nyene bya bimenyetso byose birashika. Yesu abahezagire. Shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana yacu ni nziza, yatugiriye neza, yatwongeye uyu munsi ngo tubeho. Ubuherutse twari twasangiye amajambo y'Imana, nasozerere ku bintu bibiri. Icambere cyavuga ko dukwiye kubera amaso imigenderanire, yuko imigenderanire dufitaniye n'abantu ishobora kuzana impinduka nziza canke ikazana impinduka mbi. Rero ndavuga ngo tubere maso imigenderanire. Naratanze uburorero butandukanye bw'abantu bagiriraniye imigenderanire bagira impinduka nziza n'abandi bagize impinduka mbi. Rero birashoboka yuko imigenderanire mufitaniye n'umuntu ituma ugira impinduka mbi. Rero nukuba maso. Naravuze ngo tubere maso, turaba abagenzi tugendana muri uyu mwaka. Nimba Imana ivuze yuko ari umwaka w'impinduka, dukwiye no kubera maso abagenzi tugendana, tukaraba mbega uwo tugendana nyungura iki, mbega uwo tugendana ndamwamura kwiki gituma mbandanya mu rugendo rwo kuja mu ijuru, gituma nkura mu buryo bw'imwemu. Nico nasozerereye ko nari nababwiye ko nzobabwira ikigira kabiri, nikivuga ngo ubere maso amavuta, urondera amavuta. Amavuta arazana impinduka. Mpereye mu gice c'9 haravuga amakuru y'umugabo yitwa Akishi. Akishi yari umugabo w'umutunzi w'umubenyamini, niwe yari se wa Sawuli. Sawuli nawe Bibiliya iramuvuga neza, usomye ku murongo wa 2 ko yari umusore mwiza wakaranga, ata muntu yarahwanye nawe mu Bisirayeli mu bwiza n'uburebure, ngo abantu bose bamugera ku bitugu. Urumva yari umusore mwiza cyane, barabidekriva bakabivuga ngo yasumba abantu bose uburebure. Urumva ko yari udasanzwe. Hanyuma uyu mugabo Akishi, Bibiliya yatubwiye ko yari umutunzi. Icyamugize umutunzi ngo yari atunze indogoba. Uca utahura yuko indogoba ni iz'agaciro. Burya indogoba usomye muri Bibiliya mbere barazivuga ko cyane, kandi mu mateka ya kera indogoba, umuntu afise indogoba yaba afise ubutunzi, kubera indogoba zakora ibintu byinshi. Indogoba zaratwara, yari moye ya transport, zigatwara abantu. Nizo bagendera ko muri biriya bihe vya kera. Indogoba barazikoresha mu kurima, indogoba barazikoresha mu gutwara ibintu n'abantu. Rero urumva indogoba zerekana yuko uwuzifise atunze. Ngo umukene wa nyuma mu gihe cya kera yatunga basi ufise indogoba imwe yaba yitwa ko ari we mukene wa nyuma. Bisigura ngo utayifise we urumva ntiyanabaho, kuko indogoba bwari bwo butunzi bafise. Akishi rero atakaza indogoba. Azitakaje acahamagara umuhungu wiwe Sawuli, aramuhamagara ati ngwino ndagutuma uje kundonderera indogoba. Nawe ahitana umukozi, baragenda. Bagiye kurondera izi ndogoba barazirondeye iminsi 3. Bibiliya iravuga ku murongo wa 4 yuko baciye mu misozi y'abe Efurayimu, aho barazibura. Baca no mu ntara y'Isharisha barazibura. Baca no mu ntara y'Isharimu barazibura. Baca no mu ntara y'Ababenyamini barabura, ngo gushika bashitse mu ntara y'Isifu. Murumva ko bagenza ahantu harehare batarazitora. Ubwo butunzi Kishi yari yatakaje vyasaba yuko babutora uko biri kose, kandi nawe utakaje ikintu cy'agaciro niworeka kukirondera. Iby'agaciro nta wo gitakaza ngo acabire kuko. Nimba ufise ikintu cy'agaciro watakaje,
nagira ndagusabe ngo ukirondere kuko watakaje nyene ikidasanzwe, kuko uba wakironse kikugoye, kandi kuba ugifise nawe kikugira uw'agaciro kikaguhindura umutunzi. Nimba rero hari icyo watakaje cy'agaciro, ndiko ndavuga ibi wiyumvire, mbega nta kintu cy'agaciro nanje noba naratakaje, kugira ngo wigore uje kukirondera. Murabona ko Sawuli yigoye n'uyu mukozi bararondeza, babuze rero. Sawuli arabwira umukozi ati rero reka tugeze ngaha dutahe, kuko papa ubu ivyo ari byo byose ahagarikiye umutima twebwe gusumba indogoba, kubera iminsi baye myinshi 3. Hanyuma uyu mukozi we aramubwira atoya mugabo nitwogenda uko, reka tubaze muri kano karere. Ati ahubwo ndibutse muri kano karere, muri iyi ntara hariho ubuvugishwa n'Imana kandi w'umunyacubahiro, reka tuje kumurondera tumubaze amakuru y'ivyizo ndogoba. Hanyuma baragenda, mugabo Sawuli aratinya ati none ko ataco dufite tumugemurira. Mu gihe cya kera bakamenyi bagenda babagemuriye, babashiriye nyene ibi ingemu nyene zituma bagira ico bababwiye. Hanyuma aramubwira ati jewe ndafise udushekeri dukeya, basi reka abari two dutwara. Baragenda, hanyuma baraduga uwo musozi, ngo bashitse mu gisagara, aho muri ico gisagara bari bagiyemwo, baca bahura n'abigeme ngo bagiye kuvoma. Barababaza bati mbega nta muvugishwa n'Imana mwotumenyera muri kino gisagara? Bano bigeme barababwira ati ahubwo arahari, nimunyaruke ataraduga ku musozi gutanga ibimazi, nihari muce mumusanga ataraduga ku musozi gutanga ibimazi. Baca barihuta baragenda. Ivyo biri muri kino gice c'icenda. Hanyuma baduze bashitse muri ico gisagara, baca bahura na Samweli. Bahuye babariwe babaza nyene bati mbega wo turangira umuvugishwa muri kino gisagara? Aca arababwira ngo ni jewe nyene. Ubwo nyene ijwi ry'Imana rica ribwira Samweli ati wa muntu narayenda kugira, kubera Imana ngo yari yarayimubwiye yuko bazohura na Sawuli, uw'Imana yatoranije ngo azorongora Abisirayeli. Sinagiye imbere kwa Abisirayeli bari banse ubuvugishwa n'Imana Samweli, bishakira umwami, ivyo sinabigiyemo, ariko rero ngo Imana yari yarayibimubwiye. Hanyuma ijwi rero cyaraza riramubwira ati wa wundi nakubwira n'uyu. Samweli nawe acarababwira ati ubuvugishwa n'Imana ni jewe. Hanyuma acarababwira ati nimuze, narinduze ku mpinga y'imisozi gutanga ibimazi, gufungura hamwe n'abatumiwe, nimuze namwe kugira ngo tuje gusangira. Maca baraduga ati rero nitwagenda ndaza kukubwira ibiri mu mutima wawe tumaze kugerayo. Baragenda ku mpinga y'umusozi, bashitseyo urumva ko Imana yari yamubwiye ko ari we mwami. Samweli aramwubaha gose, aramwubaha, amuha icicaro c'icubahiro. Ahamagara umukevyi uwateguye ibifungurwa, aramubwira ati zana kwa kuguru kuri kwinyama zinutse uzane, kuko aca aravugishwa mbere ngo mbega ngo ivyiza byose ngo ivyicubahiro byose ntibibikiwe wewe. Ahari karabwira Samweli. Hanyuma baca barara hano, baraye hano ngo bukeye mu gatondo ka kare Samweli aca aravyuka, ahamagara Sawuli ati ngo ndabaherekeze mugende. Barasohoka baragenda, ngo barenganye igisagara. Samweli aca abwira Sawuli ati rero bwira uwo mukozi wawe abandanye, hanyuma nanje ndakubwira icyo Imana yambariye, kubera ivy'Imana ntavyo kubivugira hejuru, ivy'Imana n'amabanga. Ati ntavyo kubivugira hejuru. Umukozi aramurungika aragenda. Basigaranye rero mu gice cya 10 umurongo wa mbere, Bibiri iravuga ngo aca yakira agakuza k'amavuta ya elayo ayamusuka ku mutwe. Aramubwira ati mbega uhoraho si wewe yimitse ngube ari wewe ugaba abantu biwe b'Abisirayeli? Aca musuka kwa mavuta. Yesu ashimwe, haleluya. Yavuye muhira agiye kurondera indogoba, mugabo ahuye n'amavuta. Samweli akiva muhira samutumye,
nta vy'amavuta yiyumvira, na se wiwe nta vy'amavuta kuri Samweli ntavyo yiyumvira. Basha kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza, cyane cyane abahamagawe nk'uko yabigabiye. Haleluya, haleluya. Urumva gutakaza ubutunzi buraho akaja kuburonderana umwete, aca mu ntara yava muri yaja mu yindi, vyamushikanye ku mavuta. Burya niwabona ibintu bibaye, nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushime muri vyose. Sawuli yarakwiye gushima muri vyose. Yavuye muhira kandi iminsi 3 bari barushe vraiment, bava mu ntara baja mu yindi, bava mu ntara baja mu yindi, bari barushe. Ariko kumbe Imana irikira mujana, ava mu ntara aja mu yindi, ava mu ntara aja mu yindi, kugira makashitse iyo Samweli ari ahure n'amavuta yiwe yari yarategekanijwe kwa sukwako. Haleluya. Niwabona ibintu bikuziye biguhagurukiye, tuza, ureke kwidoga, ureke kuvuga menshi, urindire. Kumbure muri ivyo nyene niho amavuta yawe azova. Kumbure inyuma yavyo amavuta yawe ni hali. Haleluya, haleluya. Arayamusuka ko rero, aca aramubwira ku murongo wa 2. Aha rero turajana, ndasabye tujane ku murongo wa 2. Aca aramuha ibimenyetso bizomwemeza neza yuko nyene yatoranijwe, cyari igihe ciwe cyo gutoranywa. Ubwa mbere rero aramubwira ku murongo wa 2, uyu munsi nitwamara gutandukana uza gusanga abantu babiri hafi y'imva ya Rakeri. Ibintu bitomoye, hafi y'imva ya Rakeri ku rubibe rw'Ababenyamini iserusa, biratomoye. Kandi barakubarira bati, umviriza, barakubarira bati, indogoba wari wagiye kurondera zarabonetse, kandi so asigaye ahagarikiye umutima wewe kuruta izo ndogoba. Avuga ngo by'uwo mwana wiwe yobigenza ate? Yesu ashimwe. Urumva ikimenyetso cya mbere aramubwira ati, niwagenda tumaze gutandukana uraza gusanga abantu babiri bahagaze hafi y'imva ya Rakeri ngo ku rubibe rw'Ababenyamini iserusa. Ibintu nyene bitomoye kugira ngo ntaze no kwihenda. Baca bakubwira bati, burya indogoba papa wawe yatakaje zarabonetse, ahagarikiye umutima mwebwe. Yesu ashimwe. Somye aya majambo rero nagiye gusanga iki kimenyetso cya mbere, aba bantu babiri n'abamarayika, bagereranywa n'abamarayika. Imana yaciye bamutegera kugira ngo bakonfirme ivyo Samweli yari yaramubwiye. Uko Samweli bamaze hamwe bahuye bariko baraduga ku mpinga y'umusozi, yaciye amubwira ngo burya indogoba zarabonetse kera. Kwari ukugira rero Sawuli ntakekeranye na gatoya, amenye ngo vy'ukuri indogoba zarabonetse. Yari confirmation, kwari ukubishima kw'indogoba zabonetse. Hanyuma ubugira kabiri, ikimenyetso kigira kabiri kiri ku murongo wa 3. Maze uvuye aho ugiye nk'akarere ugashika ku giti cy'umweroni cy'itabora, uja guhura n'abantu 3 baduga gushengerera Imana i Beteli. Umwe ateruye imyagazi y'impene 3, uwundi atwaye amarobe 3 y'imitsima, uwundi atwaye umukuza w'umuvinyo. Barakuramutsa baguhe amarobe 2 nawe uyakire. Haleluya. Aha naho iki ni kimenyetso kigira kabiri. Iki kimenyetso naco rero cyantangaje. Aca aramubwira ikimenyetso kigira kabiri, uraza kugenda uhure rero n'abantu 3. Uwa mbere aza kuba ateruye imyagazi 3 y'impene. Iyi myagazi, uyu muntu wa mbere nasanze cyari kimenyetso cyo guhura n'Imana Data, umwungere mwiza. Afise imyagazi no kuvuga igaragaza ko ari umwungere
uza guhura n'umwungere mwiza, Imana Data. Uwugira kabiri azoba afise amarobe atatu agereranywa na Yesu Kristo ari we Jambo. Baca baguha amarobe abiri nawe ucuyarya, urye uronke n'ijambo. Uhuye n'Imana Data afise imyagazi ushobora no kubaga, hanyuma ugakoza imitsima, hanyuma ukagira inkomezi. Uwo ni Yesu Kristo. Hanyuma azoba hariho n'uwundi agira gatatu, azoba afise umukuza w'umuvinyu, umukuza wa mpwemu yera, umukuza w'ubushobozi bwa mpwemu yera. Ucunywa uzoba ukwije kugira ngo bikwire ubu umugabo akwiye, afise ubushobozi azoshobora kurongora Abisirayeli, afise ibimukwiye byose. Imana Data bari kumwe nawe, Yesu Kristo bari kumwe nawe, na mpwemu yera ari muri wewe. Haleluya, haleluya. Yo, Yesu ashimwe. Uhuye rero n'amavuta, iyo amavuta byahuye aca aramubwira ngo baca bakuramutsa, baca bavuga ngo ndagize gakeye. Baca bakubwira ngo ndagize gakeye. Basha, amavuta yaje. Nukuri yifuze, nanje ndayipfuze, umuntu wese ayifuze. Amavuta yaje. Sawuli akigenda nibigeze batubwira umuntu yigeze amuramutsa mu nzira, ariko aramubwira ati niwasubira inyuma ikimenyetso cyuko amavuta yafashe. Ikimenyetso, urumva, bazokuramutsa. Bazokuramutsa bagukubitire. Amavuta yafashe, ubushobozi bwafashe, barakuramutsa. N'utahora kuramutsa arakuramutsa. Urakahebwe mu muryango barakugarukira. Haleluya. Wahora usuzuguritse barakubaha. Sawuli ati ndabugize, ndabugize. Baca baramubwira ati akira nyakubahwa, akira, akira. Bazoguha nta kabuza. Amavuta yaje baraguha. Baraguha, Imana irabazana bakaguha. Murahurira mu nzira ati nagira nyakubahwa niwo nyemerera ugatora ibi bintu. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Uyu yari Sawuli rero, ariko nawe vuga uti ni umwaka w'impinduka. Ni impinduka. Twari twasomye aya majambo basha, havuga yuko ukuntu Sawuli yahindutse mushasha. Ngira ndakubwire ngo nawe ahuri uvuge ngo nanje bungiye kurondera amavuta. Aya mavuta mugabo reka mbanze dusubiremo ndababwira iyo yakuye. Yayakuye mu kurondera cyane ubutunzi bwatakaye bwa se. Yayakuye mu kurondera cyane iminsi 3 yose agenda. Burya ntibavuze redetaye, barashonje, baranyotewe, bararushe, ariko ararondera ubutunzi bukomeye bwa se, trésor caché, ubutunzi bwanyegejwe, butunzi ariko araburondera bwa se bwatakaye. Acahura n'amavuta. Yesu ashimwe. Usomye mu gitabo muri Zaburi ya 19 ku murongo w'9 n'uw'10 haravuga neza ukuntu ngo kubaha Uhoraho kuratunganye kwamaha ibihe bidashira. Amategeko y'Uhoraho n'ay'ukuri aragororotse gose. Nivyo kwifuzwa kuruta izahabu, naho zoba izahabu nyinshi ziramuye, birasosa kurusha ubuki bw'umutsama bukiva mu kimamara. Imana idufashe cyane. Haleluya. Kurondeza burya ubutunzi bunyegejwe. Bibiliya iravuga muri Matayo 13 usomye ku murongo wa 44 yuko ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu yubutse ku itongo riri mu izahabu. Amaze kuribona ngo yuzura umunezero, bica bimutera gushora ivyo yari afise byose kugira ngo agure iryo tongo. Haleluya. Burya aya mavuta ndiko ndavuga ararondegwa. Nawe ndiko ndavuga ko yarondeye iyo misi yose, bwari ubutunzi bwatakaye. Natwe turafise ubutunzi dutegerezwa kurondera. Haleluya, haleluya.
aha bavuze ngo kubaha Imana kuratunganye rwose, nuko agaciro ibijyanye no kubaha Imana dukwiye kubirondera hasi hejuru, dusonza tunyotegwa turuha mugabo tukabirondera. Yesu ashimwe. Ubwami bw'Imana ni ubw'agaciro gusumba izahabu, dukwiye kuburondera ku murango no mwijoro uko bukeye uko bwije, tugaheba byose, tukemera tukaruha, tukemera tugasonza, tukemera tukanyotegwa, turondera ubwami bw'Imana. Uyu mugani Yesu yari karabacira yashaka kuvuga ngo nukuri iby'ubwami bw'Imana birazimvye, ni iby'agaciro, ni ibyo yagomba kubabwira. Natwe ibi by'ubwami bw'Imana ni ibyo tuzoro aya mavuta. Erega ntituzokwinjira mu bwami bw'Imana ata amavuta. Haleluya, haleluya. Biradusaba kurondera. Nawe nyene aya mavuta yakuye mu kurondera ubutunzi bwase bwazimiye. Erega burya ubutunzi bujanye n'iby'ubwami bw'Imana buranyegeje. Yesu ashimwe cyane. Ubwenge bw'Imana buronkwa n'abacukura. Amasengesho murabizi kurinda gucukura. Yesu ashimwe. Haleluya. Aya mavuta rero njaka kuvuga ngo kugira tuyaronke ni maka twitange. Kugira tuyaronke birasaba ko turondeza, birasaba ko turuha. Nuwave wibaza ngo uzoyasanga mwibarabara uri kurayerera. Oyaye, burya no gukura mu buryo bw'imwemo birasaba kunigana, birasaba kwitanga. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuko rero Sawuli, reka tugaruke kwa Sawuli. Ikigira kane rero yamubwiye hanyuma urashika ku musozi w'Imana hari kambi y'Abafilisitiya. Ni washika muri ico gisagara uja guhura n'akagwi k'abavugishwa n'Imana, bamanuka bavuye aheraho ku mpinga y'umusozi, bafise amakembe, utugoma, imyironge n'inanga, bigenda biravugira imbere yabo. Uza gusanga bariko baravugishwa n'Imana. Ikimenyetso kigira gatatu kwari uguhura n'abavugishwa ariko bari muri Louange na Adoration. Utugoma, udukembe, ibiki biriko biravugira n'imyironge biriko biravugira imbere yabo, bigaca bijanirana no kuvugishwa. Uza gushikira muri iyo Louange na Adoration, hanyuma nawe utazire, hanyuma nawe uhimbaze. Murumva mu yandi majambo barabavugishwa en même temps babaririmbyi, bari bavanze, harimwo abaririmbyi harimwo n'abavugishwa. Nawe ucushikamwo uhimbaze utazire, ukugira n'amavuta gwire. Birasaba ko twitanga mu guhimbaza no gutazira, biradusaba ko tubibamwo mukuri no mu mwemu, biragwiza amavuta. Kuko acaramubwira ngo nawe ucutanga uruvugishwe ku murongo wa 6, maze mwemu uhoraho aca kuza ko nk'agashururu, nawe akuvugishe hamwe nabo, uca uhinduka ukundi uba umuntu mushasha. Haleluya. Burya ibi bintu byo guhimbaza ntidukwiye kubifata minenegwe. Hamwe n'ibi byose by'uko umatanye n'uyu mugabo Imana Data na Yesu Kristo, ukajya n'ijambo ukuzura mwemu yera, Louange na Adoration turabikeneye, guhimbaza no gutazira turabikeneye. Hanyuma muri uko guhimbaza biraduhindura ukundi. Haleluya. Atura ngo ubu muri Louange na Adoration nzohinduka ukundi, ariko reka bihera iwanyu, reka bihera iwanyu. Muri Louange na Adoration ngiye guhinduka ukundi. Yesu ashimwe. Ni ikimenyetso yaramuhaye kigira kane. Uraza kugenda ubasange abavugishwa, ariko kandi bazoba bafise udushako, inanga, imyironge bivugira imbere yabo, bari kumwe n'abaririmbyi. Nawe ucushikamwo uhimbaze utazire, hanyuma uce uhinduka ukundi, nawe utanga uruvugishwe nkabo. Muri uyu mwaka rero witegurire guhinduka ukundi. Birashoboka. Haleluya. Birashoboka. Ibyo dukeneye ni ibinyene. We urahimbaza mukuru ubajemwo uhimbaze mukuri no mu mwemu, uzosanga wahindutse ukundi. Haleluya. Amavuta atuma duhinduka ukundi. Yesu ashimwe. Haleluya. Maze uca utangura uvugishwe hamwe nabo.
uca utangura uvugishwe hamwe n'amavuta haraba impinduka n'utahora avugishwa akavugishwa. Mbega ni wowe kwitega kuvugishwa muri uyu mwaka? Erega burya usanga wicaye aho uri umuvugishwa, ariko kubera amavuta ataragwira ukaza usanga nturi kuravugishwa. Ariko vyitege muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Witege muri uyu mwaka. Ushobora kuba warahora unavugishwa ukaba warazimye. Uyu ni umwaka ikongeye wo guhinduka ukundi mu izina rya Yesu. Uvyitege ubibemwo, nubifate minenegwe. Umwaka tuwuhawe ukawubamwo bizokunda mu izina rya Yesu. Nimba wahora uvugishwa ukaba wari wazimye, uyu ni umwaka wawe. Uyu ni umwaka wawe wo guhinduka ukundi, abantu batangare mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi rero ubandanije ugasoma hepfo, twasomye ku murongo w'9 ngo akirora irya avuye aho Samweli ari, Imana imuha umutima mushasha. Haleluya. Akira umutima mushasha mu izina rya Yesu. Akivuye aho uvugishwa n'Imana ari, akivuye aho wakoreshejwe mu kumusuka kw'amavuta ari, acahinduka umuntu mushasha, agira umutima mushasha. Vya bindi Imana yatubwira yuko uyu mwaka izodushiramwo umutima mushasha, idushiremwo n'imwemo nshasha. Haleluya. Maze kuri uwo munsi nyene ivyo bimenyetso vyose Samweli yamubwiye vyose byaraye bishitse. Sawuli nawe nyene aravuga ngo ndemeye wa wundi n'umuvugishwa n'Imana. Basha vy'ukuri Imana niyaguha ugahura n'umuntu akakuvugishwako, rindira. Arashaka kukubwira n'ikimenyetso, niwabona kidashitse uzumenye ko atariwe. Kuko hakwa Sawuli vyose vyashitse kwa kundi nyene yabibwirwa. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 10 rero haravuga ngo nuko bashitse kuri wa musozi umugwi w'abavugishwa n'Imana bahura nawe, maze mwemu w'Imana amuzako nk'agashururu avugishwa hamwe nabo. Vya bindi Samweli yari yamubwiye. Maze abari basanzwe bamuzi bose babonye ariko aravugishwa hamwe n'abandi, barabazanya bati mbega mwene Kishi yabaye iki? None Sawuli nawe yari mu bavugishwa n'Imana. Haleluya. Haleluya. Witegurire ko abantu bazotangara mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubera amavuta yari yamaze guhura nayo, Imana yamuhaye umutima mushasha, yahindutse ukundi. Ageze mu bavugishwa yaravugishijwe, kandi hari abantu bari bamuzi kera Sawuli, baratangara baravuga bati abo reka amavuta kumanukire abari bakuzi batangare. Haleluya. Niwashika hahandi aho abandi bariko baravugishwa nawe uvugishwe, nimbere niwashika no kukazi utangura uvugishwe mu rutonde. Ariko hanyuma baze bati mbega yewe kumbe nkaho novuga ati naka yari mu bavugishwa n'Imana. Baratangara, abantu baratangara. Ariko rero byari byabaye kubera amavuta yari yashungurutse. Yesu ashimwe. Amavuta yari yahuye nawe, nico gituma nagira ndakubwire ngo uyu mwaka ndakwibutsa yuko amavuta arazana impinduka. Amavuta arazana impinduka. Ubu rero saya amavuta badusuka ku mutwe. Oya, mwemu w'Imana ari muri twebwe. Twaramwakiriye, ari muri twebwe. Turi ingoro ya mwemu w'Imana. Turi ingoro ya mwemu w'Imana. Burya ariyo niwanabona mwemu mengo nyene, ariko ntuze wibaze ngo mwemu w'Imana ntari muri wewe. Ari muri wewe. Ari muri wewe. Ushobora kuba waramuzimije kubera yamakubwira ntiwumve. Ushobora kuba waramunize nyene ukamubabaza kubera yamakubwira kana kariya ntugakore. Ariko mwemu w'Imana ari muri wewe. Nuze kurondera umuvugishwa n'Imana Samweli, sivyo ndabatumye ngo muze kurondera ba Samweli hariya hirya mu makartier ngo babasuke kwa mavuta, canke uze ngo ninda gusuke kwa mavuta kugira utangure oya. Mwemu w'Imana ari muri twebwe. Ico bisaba nukwimba, nukurondera. Rondera. Bigusaba imisi 3, bigusaba 4, bigusaba 7.
rondera. Hariho ubutunzi bunyegejwe, hariho amavuta anyegejwe akwiye kuduga muri uyu mwaka, akwiye kujya habona muri uyu mwaka, akagukorera mbere natwe akadukorera, agakorera abantu bose, n'abakubonye bagatangara bakavuga bati turaronse uwundi muvugishwa mushasha. Haleluya. Rondeza ivy'Imana birarondegwa, ivy'Imana birarondegwa. Yesu ashimwe cyane. Shora ivyo ufise, kubera amavuta n'ubutunzi budasanzwe. Gushora ivyo ufise rero nugutitura ibindi bintu byose, ugaha agaciro ibijyanye no kurondera amavuta y'Imana. Duha agaciro ibijyanye no kurondera amavuta, duha agaciro ibijyanye no gukangura ubushobozi bw'Imana buryamye businziriye muri twebwe bukore. Haleluya. Tubihe agaciro, tubihe umwanya, tubihe ijoro, tubihe umurango. Nimba byo dusaba n'amahera tuyatange. Nimba amahera bisigura ngo sinshaka kuvuga ko wotanga amahera uwugusengera, oya. Nimba ari ibikorwa by'Imana wokora, kuko byose bifataniriza hamwe. Gusenga, gusoma ijambo, nimba ari n'ibitabo wogura kugira ngo wiyungure ubumenyi, utahure gose, ayo mahera uyatanga ugura ibyo bitabo. Nimba bisaba iki? Bisaba kugura mokete yo mu cumbi wawe kugira uzurahasengera haryoshe, uyatange ugure icyo bigusaba cyose. Mugabo turondere aya mavuta kugira ngo aduhindure basha muri uyu mwaka, haba impinduka nziza, haba impinduka zituma tuba bikimazi, tubere n'ikimazi abandi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndahejeje, ariko reka turondeze aya mavuta, kuko amavuta arazana impinduka. Uyu mwaka bavuze rero ngo ni umwaka w'impinduka, umenye ko ari umwaka wo kurondera amavuta. Ni umwaka wo kurondera amavuta. Upfumu uriho ikiguzi urondera amavuta, upfumu uheba itiri urondera amavuta, upfumu uheba ibyo kurya urondera amavuta, kuko birarondegwa. Iby'agaciro ninde yababwiye ngo turabitora aho mw'ibarabara? Ninde aratora izahabu ziyandagaza ngaho mw'ibarabara? Ninde aratora izahabu ku irembo ngo asange imodoka ziteretse ku irembo? Birarondegwa. Iby'agaciro birarondegwa. Rondera witanga urondere, nanjye nitange ndondere. Ni umwaka w'impinduka, ni umwaka wo kuzura amavuta, ni umwaka wo kuzura ubushobozi. Turondere. Bavuze umwaka w'impinduka, niki nacu uzoza uracumva ngo ni umwaka w'amavuta, wo kurondera amavuta mu buryo bwose. Haleluya. Muve hasi dusenga Imana, dusenge kugira ngo Imana yo mu ijuru idushoboze kwimba cyane, kurondera gose muri uyu mwaka, kugira ngo amavuta amashasha abe kuri twebwe. Abazimye bongere kwaka, ingabire zazimye zongere zake, zongere zikore. Abantu bahinduka ukundi muri uyu mwaka w'impinduka, bahinduwe n'ubushobozi bw'amavuta ya mwemu yera, bahinduka ukundi, bavugishwe n'Imana, bakoreshwe n'Imana ibitangaza n'ibimenyetso. Ibi ni vy'Imana itubikiye, tubwiye ko ari umwaka w'impinduka. Nivyo itubikiye muri uno mwaka. Nusamare niwiyanjanjweko mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu uragahezagirwa, uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Uyu mwaka mwiza w'impinduka waduhaye, turasenze mu izina rya Yesu. Sengera na mwene data kugira ngo ubu bushobozi bwa mwemu yera bugendagende muri twebwe, amavuta ya mwemu yera agendagende muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, umuremyi w'ijuru n'isi. Girira neza mwene data, yaraboshwe nimwemu yo kwikengera, yaraboshwe nimwemu y'ubwoba ko atobishobora, ko atokoreshwa n'Imana ibi n'ibi. Mu izina rya Yesu Kristo ibyari bimuzibiye byose binyiganyizwe n'ubushobozi bwa mwemu yera, bikugweho amarira y'ibyo yabuze, y'ibyo yatakaje uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo ahanagugwe ibya kera batubwiye ngo tubyibagire, nidusubiye kwiyumvira ibya kera, ariko muri uyu
umwaka w'impinduka, twitega amavuta mashasha, twitega ubushobozi bushasha. Ndasengeye mwene data mu izina rya Yesu, umushobotse kuko birarondegwa na Sawuli yaronse yarondeye. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu umushobotse uwari yarananiwe no kwisonzesha, umwongera inkomezi, kuko uyu mwaka utubwiye ko ari uw'impinduka. Nuko bikwiye ko tukwegera cyane, ko turondera cyane mu gusenga, mu kwisonzesha, mu gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo turonke amavuta akwiriye mu gikorwa cyawe. Aduhindura ukundi, aduhindura abashasha, atuma tugira imitima mishasha. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, reka ubushobozi bwa Mwemu Yera nibwaza buzonyiganyize byose, unyiganyize byose, unyiganyize byose, unyiganyize byose, ibya kera cyangwa ibyari biboshe. Mu izina rya Yesu.